bakunzi ba Yawe TV ndasuye kubaramutsa ni AQ Kaburundi so ndabaramugije ndabahaye mwiriwe bihuranye naho muri hari abo bukeye nabo bwije sinzi nabo bukeye bwije mu bwonko so ni no musikuru no musizina nkaba nabazaniye umustar abica bigaciga yatujugumije ngaha mu Burundi narifugije imyaka myinshi cyane kwa nagenze ngaha no muzinga bafise chance yo kuba turi kumwe nawe so wundi ni kigingi tubaramukije yambo neza twongera tubaha nikaze tunabashima ku mwanya mudwaye merci namwe murakoze kubona mwanyumviri Kigingi ku bantu bazi Kigingi nk'umukomedi ku bantu bazi Kigingi nk'umujournaliste ni giki ukora imisi yose mu gitondo y'ivyutse utigira wibagira biravana sinakwigira umukristo cyane bonda senga kenshi nico kintu nkora ariko birashika nkibagira ko turabana ariko kenshi nico nkora kenshi arasenga mugari bagira kuko n'umuntu nta kindi kintu utigera wibagira gukora apare yo gusenga bon hanyuma nkitegura nkaja mu byo ngiye gukora nyene mu buzima bwa misi yose mu buzima bwa misi yose ukora akatinya baki mu buzima bwa misi yose nkora akazi butandukanye nkora publicité nkora publicité vidéo publicité audio ego nivyo ego cyane muri umwanya nivyo akazi ukora biruye na comedy bon nivyo vya publicité nyene ndabihabwa kubera comedy nyene urumva nakazi nyene byose muri rusangi hanyuma ndakora nibindi muri weekend ibiteramo bitandukanye ego Kigingi kubera iki iyo uorganize ibiteramo imisi yose byamayibera muri Sama Comedy sabwe uvuze yiteguye ibiteramo kenshi bibera muri Sama Comedy kubera iki muri Sama Comedy oya pasta comedy oya bon ibiteramo ndabitegura hanyuma Sama Comedy sikibanza Sama Comedy c'est un événement yitwa gutyo yitwa Kigingi Sama Comedy hanyuma ndategura nibindi ndategura Saint Valentin ndategura nibindi ntumigwamo yego cyane mfise ibiteramo bibiri mu mwaka aho giyumbaza ati mfise ibiteramo bingahe mfise ibiteramo bibiri kimwe kiba mu ntango z'umwaka ikindi naho mu muci igiteramo cya Saint Valentin naco nikiri mu biteramo wamukora mu mwaka yego nico nyene mvuga nyene kiri mu ntango y'umwaka kweki wiyumvira igiteramo cya Saint Valentin Bon haraciye imyaka itari mike ni giteramo niyumviriye ko nabona yuko abantu byari ibintu bitanguye kuza mu Burundi bishasha ukabona ko abantu bakenera ahantu kuja bakenera kugirane naho rimwe uwo munsi ugwa hagati mu ndwi ndavuga ni kubera iki ntogira nto kwiyumvira ikintu nk'ico abakunzi bakaronka aho bateramira bakarego nivyo cyane yumvira yo kugishiraho hanyuma kirakura kiragira edition ya kabiri ya gatatu ya kane gutyo Mujyaye bibonyemwo ingabirano yo gutwenza abantu bon nibaza yuko cyane nari ndabifise kujya umwana wese usanga kerebutse ukasanga ahubwo kuja imbere y'abantu n'abagenzi bambwiye turabishoboye mu nyuma nanje ndabutangura kubona hari muri 2012 2012 no watangura kuja ku stage yego so hoba hariho comedy zingahe ubwoko bungahe comedy ubwoko bungahe ubwoko bwa comedy aho ico kibazo gihava kingora gutahura neza ubwoko bwa comedy ariko biravana na comedy kuko hariho comedy kinwa mu mareresi hariho comedy kinwa kuri scene hariho ibitwe dukora bya stand up comedy ni ikintu kinini cyane kinini gose ariko sinzi ukumwe no kwishura ariko comedy nibaza ko ntabizi gose inyishu y'ico kibazo ariko iratandukanye kuko umuntu akina filme bamwita un comédien umuntu akina ibitwe dukora nuko ngaha ariryo terme yaciye ifata cyane sino twe turabaye humoriste abayimoriste n'ubwoko bumwe bwa comedy hakabaho abantu bagira comedy muri théâtre nabo nyene n'abacomédien hari abantu bagira
comédie musicale nayo nyene ni comédie bibaho biciye muri théâtre ariko baririmba urumva ni vyinshi nizo tutazi ngaha nizo tutazi mu Burundi hari abagignole abantu bidegiza batwenza abantu bakora amasirque nabo nyene c'est de la comédie bakinisha ibikoko bigatwenza abantu hari abantu bisiga hari abantu bambara biratandukanye rero ni nyinshi muri izo zose ukora zingana muri izo zose jewe nkora stand up comedy ndi humoriste kweke wahisemo gukora stand up kona nivyo nabonye shoboye nivyo nabonye kuvuga ubuzima bw'abantu uri kuri scene ukavuga imibereho y'abantu ukagerageza kugira analyse hama bigatwenza ibintu abantu babona bakabona ko ari bisanzwe hama bakayibona mu yindi angle hama ugasanga birabatwengeje nivyo nshoboye kuri uwo mwanya nanje nifuza gutwenga niho ubinkorera kuri uwo mwanya ushaka gutwenga twaje muri interview uratwenze voilà Kigi ndagushimiye cyane nabuze ingene mweka so no munsi nk'uwo guproposa agushire muri film utwenza abantu uwo byakira gute nurabiyohora mpaye ko ndayishobora kuko amahoro yose ari utabuyashoboye ndayishoboye no bikora mbona ari ibintu binteza imbere ari ibintu biteza imbere umwuga wanje ntaco bitwaye no bikora hariho benshi bakwifuza byo biba bisaba iki ngo bakuronke barandondera tuvugane kujya mwandondeye namwe nta giciro gihari bo baba batanga cyane bon ivyo urumva twobivugana maze kumenya ivyo ari ivyo neza na neza ariko ko atawuraboneka urumva twoba turarindiriye ya uno munsi ariko arazunguruka filme yitwa Ndicuza ya Zira Film iyo Zira Film ubuyizi twe tuyizi nka maison de production nayo nzi vraiment okay so Kigingi uno munsi ni muri 2021 uwo fata Kigingi uno munsi akamushira muri ane none agakora comedy stand up ni giki wokora uravye ivya bakira bagukuriye bo bakora nk'ivyo ukora dusubiye inyuma muga ukagendayo na mandi yiyi myaka ufise ubundi ukaba ari usubirana inyuma nokora byinshi bon muri 90 hari ababikora nibaza ko noja hamwe n'ababikora nyene hanyuma nkashiramo touche yiwanje kuko bari bahari hari benshi bitavye Imana ariko bon hari uwitavye Imana sinovuga ngo benshi ariko cenari umwana mutoyi nsubiyeyo ngana gutya nibaza yuko ubumenyi no bamfise noshobora kubusabikanya naho bantu bico giye naho bidakunda mbaho bigatika gusumba ubutukunze oye bon oya kuko abantu bose ubaha ico bazi urumva ntitwova muri future ngo usubire inyuma ntivyo kunda nobaha ivyo bashoboye nyene nivyo bazi ivyo nshoboye dimo wobaha ibyo ushoboye ntabwo ukorera ku byo basanzwe bakora umuga ukoresheje mandi ufise ubu none ushaka gushika sindiko ndabitahura urumva uri kurambarira ngo tuve muri future dusubire inyuma muri kahise muga usubireyo ufise mandi ufise uno munsi mandi ya gute ukumeze uno munsi umva abantu muri 99 abo muri 2021 ntibameze ico kimwe reka ahubwo twiyumvire muri kazoza kuko ivya kahise nivyo kunda ivyo hari ibintu murambona muri filme ngo kuba teleporter reka tureke kureva sivyo n'amafilme tuje muri kazoza umbarira ati muri 2025 bizoba bimeze gute aho oye nivyo mbona umuntu yogerageza byo nafasha nawe ko baradukurikirana ariko urumva gusubira inyuma ntibikunda ntibikunda kabisa gusubira inyuma canke iyo ufumu mbaza ati muri 99 wari gukora iki aho ndavyumva nakubaranira ari muri ibi nibi kwe gutatanguye ico gihe ariko ivyo biragoye kumbarira ngo subira inyuma nje gukora comedy muri 99 ntibikunda kuri wewe biragoye ivyo ntibibaho ntibishoboka sewe ntibishoboka so uno munsi comedy ahihagaze mu Burundi nuko imeze nawe we nk'umuntu ayikora ufise indoti ya ubona comedy yo mu Burundi yoshika hehe
mfise indoto yuko komedi igera ku rugero runini ya cane tukagira aba humoriste benshi ikanazunguruka no mu yandi madomene théâtre gatera imbere ko komedi stand up nishobora gutera imbere yonyene n'ibindi byose bigatera imbere abakora amareresi abakora ibyo gutwenza baciye mu makamera bakabikora bigatera imbere mbona yuko tugakora ama festival akomeye cyane ahuza ibihugu bitandukanye nkuko ahandi hose babikora niyo rêve mfise bakavuga ati mu Burundi hariho comedy kujya tubwira ati muri Nigeria hariho comedy muri Kenya hariho comedy irazwi abayigize naba no mu Burundi tukamenyekana akavuka abana bakina comedy mu zindi ndimi zitandukanye benshi kandi tukaronka aba humoriste b'abakobwa baserukira igihugu niyo ndoto yanje. So aho uhagaze muri comedy stand up uwo fata cinematography na music na comedy stand up akabishira hamwe tubafitanye isano ya isano nuko twese turafise un public twereka ingabirano dufise niyo sano novuga ariko bigaca mu nzira zitandukanye kunezera abantu ni divertir les gens. Bon, hariho stand up urumva umuntu araje imbere ireresi naho umuntu agura iyo film akayirabira mu nzu akayirabira kuri ekran hanyuma théâtre naho nyene umuntu aje imbere n'abantu benshi baje imbere bagakurikiza ivyanditswe urumva isano irahari kuko twese ni divertir no kuruhura abantu biciye muri ivyo bidukora ego niyo sano mbona jeyo. Nigikubona cyo kugwa kugira ngo mubone ko muri hamwe ko mu Burundi urabona ko bamwe binuba abandi bakavuga ni dusangiye akazi muga twumva ko bifitanye isano nigikubona cyo kugwa kugira ngo babone bose ko bari hamwe. Jenny baza yuko muziki comedy reka tubanze twiteze imbere kuba hamwe nibaza ko atangorane nta jewe ku ruhande rw'iwanje nta muririmbyi tudahuza ntawe tutumvikana ntawe tutaganira yego nibaza yuko reka tubandanye dukora dutera imbere tuve muri ivyo nyene byo kudahuza ntaco bimaze bamari ko barabivuga naho bigoye hanyuma hazogera igihe nyene tubona yuko hageze yuko tugira tuca hamwe navyo birasaba ibintu byinshi. Hari igihe murambona yuko turi hamwe kuko turakorana ibikorwa yego turakorana ibikorwa aba humoriste baraja mu maklipe abaririmbyi bagakora mu maklipe jewe nkoze igiteramo ndatumira aba artiste bakaririmba bya ntambamyi muhura nazo mu bantu bagira comedy stand up. Tuhura n'intambamyi nyinshi intambamyi zo kubura ibikoresho urabizi mu gihugu cacu hari ikibazo c'ibikoresho ntibikwiye turabura ama stage usanga azimvye turabura ni vyinshi turabura ama stage turabura ibikoresho byo gukora ayo ma video basanzwe bagira ama comedy dutoyi duciye ku ma web série barabura ibikoresho yego cyane nivyo muri rusange niko nibaza. Nta ntambanyijanye n'uburyo mwaba muhura nazo. Nibwo buryo nyene none urumatse kubura ibikoresho nuko wabuze amafaranga yo kugura ivyo bikoresho n'uburyo nyene n'uburyo ubuze ibikoresho ubuze uburyo ngiye gutegura podium ngiye gutegura igiteramo nyene podium akansaba miliyoni ntagira nibwo bwa buryo nyene mbura c'est ça. No munsi ahugeze urahashima ubufisi indoti yayo kugera hehe. Nabivuze aho ngeze ndahashima shima Imana kuko ndemera Imana ndayishima ahingejeje kuko nta nguvu z'abantu twe nazo dufise ni Imana ibishaka kugera aha ico ushaka gushikiriza abantu hama rero mbana yansenga iyo Imana ifashe umuntu wese agira indoto yanje nuko birenga ivyo ngaha mu Burundi birenga ivyo muri diaspora birenga mfise indoto yo gukuza comedy uko nshoboye mu buryo bw'iwanje ikagera ku rundi rwego runini. Ni gutubona ko kuza comedy mu buhe buryo? Bon mu buryo butandukanye kugwiza ibiteramo kugerageza kuzamura abandi bajene bafise izo ngabirano nabo nyine bagakora ibiteramo kubereka inzira umuntu aba yaraciyemwo
yego no gukangurira abantu kudushigikira amashirahamwe n'ibiki, hanyuma umwuga ugakura cyane cyane ni ivyo ku ruhande rw'iwanje kugwiza ibiteramo, hanyuma no kuvyura abandi urundi gwaruka abandi bafise iyo ngabirano, kubakuramo ubwoba, kubereka ko bishoboka. Mu gihe bahanura kugira ngo aho bari hose bace bimva ko bikure mu bwoba bace bakora. No bahanura gukora nyene, no bahanura gukura amaboko mu mpuzu, kubona yuko ubuzima ntibworoshe. Nimba waragiriye ubuntu ukamenya yuko ufise iyo ngabirano, nibaza ko ukwiye guhaguruka ikagutunga. Yego nico kintu no bahanura, kuko turiga amashuri ariko ntidukora ivyo twize, ariko hari n'abandi usanga bafise ingabirano ntibanayimenya, ariko wowe nimba waragiriye ubuntu ukayimenya, haguruka rero iyo ngabirano Imana yiguhaye kugira uyisabikaniriza abandi. Hari ingabirano rero ziryama mu bantu ugasanga ni gashi, birababazangira n'Imana. Gerageza kurondera ico Imana yagugabiye, hanyuma nawe ugisabikaniriza abandi. C'est ça. Bose abikaniriza abandi mu nzira yahe baha umuco. Gusabikaniriza abandi ni kuvuga ingabirano yawe kuyiexploiter, kuyikoresha. Hari abantu usanga azi kuririmba, ari ugasanga akora ahantu par exemple, ugasanga iryo jwi aratinya kurisohora, yamaririmbira muri douche, alors que iyo ni don de Dieu, don du ciel, ni kintu ubukwiye gutanga. Hari abantu bohezagirwa, abantu baruhuka, ufise ingabira no gutwenzuka mutwenza muhira gusa, alors que abantu benshi bokumviriza vyo baruhura, abantu bagendana n'ibibazo. Ni kuvuga mu gusabikanya n'abandi rero, koresha ingabirano yawe, rinduka, vuga uti naje noje imbere y'abantu, bijya kigingagira nanje no bikora je imbere y'abantu. C'est ça. No munsi ufise ingabirano yo gutwenza abantu, nta munsi urabwira ijambo umuntu gushika n'ababa. Turabantu kandi mu buzima bwa misi yose nitwamatiko turakora akazi, turaganira n'abantu, ivyo nibisanzwe, ni ibintu bisanzwe. Umuntu araganira n'umuntu ugasanga bimwe ayifasha kutariko, hanyuma ukamusaba imbabazi ukamubwira ati mbabarira vraiment nabonye ko vyakucanke navuze nabi. Yego turabantu, turashavura, turaduza ijwi bidakenewe, hanyuma ukavuga ati sorry mbabarira. Ivyo rero urumva biramaze gushika kenshi cyane, biramaze gushika nubwo tutabinezererwa, ariko bibaho. Yego kigingo ufise umukopine. Yego avyifatamwo gute? Umufiance, simse umukopine, mfise umufiance. Biramworohera ku kazi kawe? Yego kubera biramworohera. Ariyo benshi usanga batabikunda, usanga umufiance we amubuza gukora ibintu byakubuza. Yo bimbuza gute kandi hoya arazi umwuga wanje, arazi ivyo nkora. Yego aravyubaha, arazi ko arakazi. Yego ntavyo ashobora kumbuza kuko ni nature yiwanje, niko meze, nivyo nkora. C'est ça, ntavyo yombuza. Yego Tiyinda gushimiye cyane ku mwanya wawe waduhaye. Ngiki wobwira abakunzi bawe ko bayagukurikirana, abakunzi bawe n'abakunzi ba Yawe TV? Bababwira yuko Yawe TV, bavuze ni Yawe TV, yuko tubakunda cyane, muandanye mukurikirana ibiganiro vya Yawe TV. Yego muandanye muhezagirwa, Imana ibagire neza, ibarinde covid, ibarinde ubukene, ibahamagara mutera imbere muri mwaka wa 2021. Nande ndagushimiye cyane ku mwanya wawe watwaye. Bakunzi ba Yawe TV ndabashimiye cyane kuba mwadukurikiranye mukadutega abiri. Ciao ciao.